Radio Inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini. Chuti bagenzi namwe bakunzi muri ko muratwumviriza ndabaramukije ndahaye bwake canke mwire bivanye naho muherereye. Ganiro aho ndi kumwe n'umuhuze bikorwa urunane rw'abanyagihugu iyo warene hitamwe neza. Enyo pour la renaissance de la nation. Urugone rw'abanyagihugu urakaba rugwanya ivyumviro by'ihonyabwoko n'ihonyabwoko n'ivyaha bibishemikiye ko muri kano karere kibiyaga binini. Apotre Bernard Ntungwa nayo intumwa y'amahoro no kuri mu Burundi ndetse no mu biyaga binini. Akaba ari umwanditsi w'ibitabo umushakashatsi n'umusesanguzi ni werekanye itongo rya Edeni aho riherera Imana yabumbiye umuntu wa mbere muri Kush. Yerekanye kandi inkomoko y'ubwami bw'u Burundi muri Munyonyo mu mwaka wa 2022 mu gihe haheze imyaka irenga ijana higisha kahise katariko mu mashuri hirya no hino mu gihugu. Nashize kandi ahabona idonido ry'amoko mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bitanu arivyo Burundi, Rwanda, Kongo, Tanzania ndetse na Uganda. Apotre ndagoye kaze muri kino kiyago. Ndakuramukije, ndagushimiye, ndaramukije batwumviriza. Hari amakuru yasohotse yitawukanwa ry'ingabo za SADC aho zigiye gusubira mu bihugu vyabo uyu munsi canke ku munsi w'ejo. Mbega hari ico mwabimenye ko mwotubwira? Urakoze. Ubwa mbere bwo byari bimaze iminsi bivugwa canke binugwanugwa yuko ingabo za SADC ni kuvuga ingabo za Afrika y'Epfo, za Malawi na Tanzania ziri muri Kongo, Igoma na Sake zizotahuka. Ku mbuga ngurukana bumenyi abantu benshi bagiye bavuga ko zari gutahuka kuri uyu wa mbere w'indutiro turasozera, ariko twebwe amakuru twari dufise nuko bitari ibyo. Cyo ni cyambere. Icya kabiri, mwese murazi ko habaye amasezerano hagati ya M23 n'abakuru b'ibiro bikuru bya gisirikare wa Afrika y'Epfo, wa Malawi, wa Zambia n'uwa Tanzania. Aho rero basinyirana amasezerano naho tutazi ivyari biyagize byose. Mu ntaravye harabonekamo yuko harimo ko bagomba gutaha bakava muri Kongo. Icya kabiri tuzi nuko basavye ko igihe botahuka batohamagara itangazamakuru ngo riberekane nkuko byabaye kuri babacangiro b'abazungu no kuri wa mugenerale Gakwerere wo muri FDLR yatahukanwa avuye muri Kongo aja mu gihugu cy'u Rwanda. Rero uravye neza urabona ko SADC inyuma y'ayo masezerano hari ibyo yahinduye atabuze impamvu yavyo. Hanyuma mbere bagira imyitwarire mibi yo gufasha abawazarendo guhungabanya umutekano mu karere ka Goma. Byatumye hashobora kuba harafashwe izindi ngingo z'umutekano, mbere baviramo yuko babaha ikiringo bagomba kuba bavuye ku butaka bwa Kongo. Ibyo rero nibyo twibaza ko ari byo biriko birakurikizwa. Turafise amakuru avuga yuko uyu munsi ku gatanu canke ejo ku gatandatu atagihindutse bashobora gutaha. Nta makuru yo kwizerwa aba hari 100% kuko yaba AFC M23 navyitangaza. No kuvuga ko biri mu ibanga kandi birumvikana. M23 ni gisirikare c'ikinyamwuga. Uravye igisoda ca Kongo n'igisoda ca M23 urabona ko M23 ikoresha karanga mutima k'igisirikare mbere mpuza makungu, bivuze ko ariyo mpamvu ishobora kuba biteko biratangazwa. Ariko uravye hirya no hino urabona ibimenyetso bisa naho bashobora gutaha. Uyu munsi ku gatanu Igoma amakuru dukurayo atubwira yuko umunyamabanga wa SADC n'umunyamabanga ajejwe ubutunzi muri SADC bagiyeyo mu gitondo Igoma. Bishoboka ko bagiye kuvugana ingene abo bantu batahukanwa kugira ngo bahave canke ba AFC M23 igire abishikirije abo bantu. Urumva bose abategetsi bakomeye mugabo nanone n'abanyamabanga, umunyamabanga mukuru wa SADC abakomeye nabo no kuvuga ko M23 abo bagirana amasinyatire yo guhana abantu nabo bashobora kuba bagiye. Aho rero icyo ni cyambere. Cya kabiri
dusanzwe tuzi ko mu migenzo ya gisirikare akenshi ingendo zikorwa mu ijoro, ntabwo ingendo z'igisirikare kenshi zikorwa ku murango. Rero ubu hari abantu benshi babamenyesha amakuru bashobora kuba bari ku mabarabara atandukanye barindiriye kubona izo ngabo za SADC zitaha, ariko nibaza ko atazoba ari bubone ku murango, kuko byogorana barasabye ko batobereka ibitangazamakuru ko bashobora gusohoka ku murango. Rero iri joro yo gatanu shiro gatandatu nijyo twibaza ko bashobora gufata urugendo rupfa Goma rubajana ku Rusumo hariya mu rubibe rwa Tanzania ihana n'u Rwanda. Bivugwa kandi ko hariho n'amabisi yaratekanijwe hagati ya 90 n'ijana azoba kuri Goma akabashitsa ku Rusumo. Hakaba hari n'andi mabisi ya gisirikare izo bita Tom zizobakura ku Rusumo zibajana muri Tanzania aho bateguye kwegeranirizwa. Aha rero hari ikibazo gikomeye, umuntu yoshobora kwibaza ibibazo bitandukanye. Mbega imodokari zobakura Goma ntizari kubashikana muri ico kibanza ca Tanzania? Mbega izo modokari ziri Tanzania zozo ntizashobora gushika Goma kubatora zikabajana ayi Tanzania? No kuvuga ko ibijanye n'amasezerano yo gukorana kw'ibihugu cyane cyane hari mu by'igisirikare, abasirikare ba SADC baratsinzwe intambara muri Kongo. Batsinzwe, umugambi bari bafise wari wo kurandura M23 no gutera u Rwanda nk'uko userukira igisirikare cya Tanzania yavuze igihe yajayo. Rero biragoye yuko boheze bakura imodokari muri Tanzania zikura abantu zibacisha mu Rwanda, niko niyumvira. Ariko niyo bitobivye, burya Imana yakunda abanyekongo nk'uko ikunda abanyarwanda. Umugambi mubisha bari bafise warapfuvye cyangwa warapfuye warahagaze. Nawosya bwose izo ngabo ziratahutse, kubera ko uravye ingabo zaratsinzwe muri rusange. Zitsinzwe ntizari zaje kurondera amahoro n'umutekano muri Kongo cyangwa guhagararira umutekano muri Kongo, zari zaje gufasha Tshisekedi kurimbura aba M23. None rero zafashwe amateko muri Kongo. Ubu kuba zarafashwe muri Kongo bisobanuye iki? Bisobanuye yuko zatsinzwe. Mugabo kuri Tshisekedi n'abazirungitse bo bazi yuko urwo rugamba bashobora kurubandanya. Jewe nkavuga nti murabe neza kuja muri Tanzania abasirikare b'ibihugu bitatu batsinzwe mu gihugu ca Kongo bakagira rimwe ahantu hamwe. Ntabwo abantu batasha, abo bantu bagiye kwisuganya barabe aho batsindiwe, barabe uko byagenze, hanyuma bace bajabuka muri Kongo baciye Kalemi canke muri Zambia, hanyuma bace bagenda i Lubumbashi na Kisangani. Ibi ndabibabwiye muzoba mubibona. Abo bantu ntibatashe, kuko iyo barabatashe nta cyari kubuza yuko abo bantu bamwe bose babapakira bakabatahana mu bihugu byabo kuva aho bavuye, haba mu gihugu bagiye gucamo cyangwa mu bindi bihegereye. Mugabo umugambi bafise so gutaha, kuko ababarungitse ntibemera ko batsinzwe, kuko baje guca amafaranga yo baracayaca, kuko urugamba muri Kongo ruracariyo. Haribonekeza n'ikindi kibazo muri ico gihe nyene bivugwa byuko batahukanwa bakava i Goma bagenda muri Tanzania. Umushikiranganje w'imigenderanire y'ibindi bihugu wa Kongo Kayikwamba ubu tuvugana ari muri Amerika. Yagiye muri Amerika gukora iki? Yagiye muri Amerika kugira ngo agire ibyo yemera kubijanye no guhagarika intambara muri Kongo. Ivyo navyo Tshisekedi ntabikozwe. Naho Tshisekedi yovyemera, umukuru w'igihugu cy'u Burundi neva ntavyo yemera. Ivyo rero je nkabibonamwo ibintu bibiri. Tshisekedi yaramaze gutsindwa. Tshisekedi yaramaze gutsindwa kuko uravye aho M23 ifise ukabona iyo iri kiragenda ntawe yihagarika. Birumvikana aho guhagarika intambara ari ngombwa kugira ngo ashobore kubandanya ubutegetsi, ashobore kurondera ingena ajenama M23 kugira ngo basaranganye ubutegetsi. Sinzi ko azobemerera, kuko bitabaye ivyo ashobora gutakaza byose muri Kongo Tshisekedi. Aho rero nkavuga nti
mbega Barca azomwemerera guhagarika intambara ko nawe ari gucayo amafaranga. Reka tubirindire. Ibi rero bishaka kuvamo ikintu gikomeye mu Citege. Ibi bishaka kuvamo ikintu gikomeye cyane cyane ku ruhande rw'u Burundi. Bashobora kubona kaga batigeze kubona kuvisiremo. Iyi ntambara iri muri Kongo ntawe utabona neza ko iri mu minwe ya General Barca yishimiye na Tshisekedi. Tshisekedi rero ikaragondozwa kuko amaze kubona ko yatsinzwe. Neva ntarabona ko yatsinzwe. Aha mwiyumvire mu gihe byoshika hagagara intambara muri Kongo. Murumva abasirikare b'u Burundi bagiye baca bajaye. Mbega abo ari kumwe na Barca mu gutwara igihugu baravyumvikana. Ndararikira abarundi gusenga. Ari abari mu gihugu basenge, ari abari hanze basenge. Biraboneka neza ko iyi mibonano yuserukira Kongo mu makungu Minisitiri Kayikwamba yaragiye kugendera Burundi agira ibyo bafundika na Barca yuko inyuma y'uru ruzinduko yagize muri Amerika bishobora kuba kaga gakomeye ku Burundi. Niyo mpamvu ndarikira umurundi wese ahari kugira ngo ahaguruka senge ibara ritaragwa kugira ngo turabe ko hari abo cika inkota igiye kuvugira muri icyo gihugu cy'u Burundi. Iby'abasirikare nabyo amaso yacu ku mpande zose mu bihugu barimo, ari muri Kongo, ari muri Tanzania, ari ku mabarabara, amakuru turabandanya tuyabaha uko biri bugende. Mugabo nta mahoro tubona azova muri aba bantu, kandi nta mahoro tubona kuri abasirikare ngo batahuze naho baroye bagiye kwegeranya kugira ngo babandanye intambara. Murakoze. Apotre Bernard ngo nayo kandi ndagushimiye ndetse shimiye namwe mwese mwariko muratwumviriza ibiganiro byacu birabandanya mukumviriza radio Inkinzo muciye kuri wewe akaburungu radio Inkinzo FM akaburungu.com. Mugira mu mwubaho mwese murakoze.